Nongeye ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info, Burundian Information. Nongera nshimira wowe wese umaze gukora subscribe kuri no rubuga. Nongera nshimira wowe wese uhisemwo kino kiganiro, wama uhitamo ibiganiro vyacu. Nongera nshimira wowe wese wamutera ivyimviro vyawe muri commentaire. Ino munsi nkeneye ko tuyaga kuri binabiriya. Ahanini duhagaze ku buzima bw'abakozi n'abakoresha mu gihugu ca Zambia. Birashika ukaba ufise indoto zo kuza gukorera muri Zambia, gukoresha canke gukorera umuntu. Ino munsi nkene ndaguha umuco kuri no video. Ndagusabe nimba uri mushasha gukora subscribe kugira ngo tuze twame dusangira bino biganiro, kugira ngo tuze twame tumenya ibinabiriya, tuze twame tukeburana mu nzira izina ziriya. Abakozi n'abakoresha kenshi barakunda kugiranira ibibazo, mbere bigatuma bamwe bamara imyaka myinshi ataco barimarira. Ico nico kintu nkeneye ko tuyaga kanini. Nshuti yanje, birashika ugahora wiyumvira, birashika ukibaza ati mbega ko mfise umujama naka akaba amaze imyaka myinshi, akaba ata makuru yiwe dufise, ariko bakaca bakwakomeye ari muzima atagomba kuduha makuru, vyifashe gute? Rero nshuti yanje, muntu we ukurikirana Burundian Information, amahanga arimwe ibanga. Amahanga arimwe ibanga, kandi ugishika ubwa mbere biroroshe kuhaba. Kwera ubuzima ntuburatangura ubuzima ngo umenye ubuzima icarico. Ya uburya vya bindi nyene fresh, ya utapanikinga, ariko maze kwinjira deep mu buzima uramenya neza na neza yuko amahanga ataraya abana. Bigenda gute? Kenshi abantu bakora mu buzima mu boutique nibo benshi muri kino gihugu ca Zambia byo kudandaza, ariko ni kamwe mu buzi burimo amarisking menshi, bakunda guhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Akagenda kurangura ibaza bari muri Zambia, nkurikirana bari muri Zambia cyangwa ubibaza woba yarigeze kuba haca arabizi. Akagenda kurangura bakamwibutwa yiwe, akibwa bene umurango, babona izuba riva ntihagiye n'umuntu n'umwe amufasha. Ivyo ni bimwe mu marisking. Abandi baricwa, twamatumvise impfu nyinshi zitandukanye muri kino gihugu ca Zambia, c'abantu bishwe nyene bakubitiwe mu mabotike. Murabizi ivyo sinoyirirwa ndavuga vyinshi, urumva ni ibintu bisanzwe bizwi. Ama atire bakunda gusamiranira gute hanini abakozi n'abakoresha bari muri kino gihugu ca Zambia. Nukuvuga murumvikana n'umukozi mukumvikana ati jewe tuzokora ukunuku. Hari abakozi usanga bafise umutima, ugasanga nta mu boss ashobora kubacisha mu ijisho. N'abakozi no munsi nkeneye ko duhera ku bakozi, hama tuza guhereza kuba boss, twongera dutange mbere n'impanuro. Hariho abakozi rero umushize muri yo duka yawe, umushira mukavuga ati tuzokwama dukorana ukunyene buke buke, ndaguhemba nyene unkorera neza nkuko mwabisezeranye nyene. Uwo mukozi wewe akaca avuga ati jewe, akaca yihingingo, jewe nzokwama nkomora, imwe bita gukomora, nkurako nihemba ku ruhande rw'uyu imwe byo mu kinyegero. Urumva kugwagura, abantu bakorera muri Zambia barakaza ku kajambo kugwagura, urumva kugavura. Nzokwama mbika amafaranga 50 cyangwa 30 bivana na decision uba warihaye, sivyo? Nukuvuga amafaranga 30 cyangwa 50 mu minsi 10 bafise amajana 5, mu minsi 30 abafise 1500. Urumva hari amafaranga menshi, bakacamushirako umushahara. Ukazusanga umubosi ariko arakora ahomba, ntariko yunguka. Ariko arabaza umukozi, kubera umukozi nawe bafise ibanga giwiwe, ugasanga aravyikurako. Burya umubosi umukoreye mu shop yiwe kandi ari we yitanguye muri yo duka yiwe, aba yize ukuntu ikora, abaza amafaranga yinjiza, abaza ati nkoze uku nkuye mwaya ishop ndayikurira ya buri munsi. Kandi ahanini nivyo bintu bakunda kuyagako mu bakozi. Barumvikana ati uzoza urayikurira nimba ari amajana 2, nimba ari 150, nimba ari 100 buri munsi uyambikira. None gashuti yanje, wowe uri umukozi, boss umubikira 100 nawe ukaca wibikira 50, sivyo? Iyo shop murayisharinga, murayisangiye canke byifashe gute? Muromba aho rero niho hanini umubosi bisha bituma ashavura, agashavura cyane, mbere akaca bishisa gaharura akara amafaranga yahombye, akaca mu mukozi ati bivanye n'ukuntu mbona nahombye, simo n'ukuntu no guhemba, kandi ibintu ukuntu byahombye wewe urabizi kuko ni wewe
nyene ishop narayiguha kugira unkorere, urazi neza na neza icabitumye duhomba. Umukozi usanga barasamiranye ibintu biriya akaca mwima amafaranga, ya mafaranga we wivye, ya mafaranga wakomoye mu ishop y'abandi naca azokumarira, uzohomba. Uguma ukora uko nyene umaze kubikora kwa boss 10 5 barenga, abantu benshi bazoba bamaze kumenya, uzoba bamaze no kuromora. Uzoguma wikorera uko nyene muri ubwo buzima udatera imbere. Musanzwe muzi yuko umuntu harakora yiba akora ibintu bidaciye mu nzira z'ukuri ntashobora gutera imbere, ntushobora gutera imbere. Ati aba boss nabo bica bigenda gute? Hariho n'aba boss rimwe na rimwe usanga bari mu makosa. Ati bikagenda gute? Nyene araguhaye iduka aciye agomba kugukoresha kujya kwisikaveta, birashika bamwe mbere ukasanga baciye batahe Burundi, aragusigiye iduka aciye ataha. Murazi yuko ibintu bihinduka, ibintu birahinduka mu buzima. Mu Burundi uko wabisize mu 2020 ino musi siko biri. Nimba isoda wayigura 1000 no musi ku 1500. Amaze kugusigira iyo duka rero akakuba ati burya rero ndatashe, we ya mafaranga twumvikana uzozura kashinga kwa kondi nyene. Babarire gato, uzozura kashinga kwa kondi nyene. Agashiki Burundi akashitangwa kuguma demand amafaranga, ndungikira ku mukozi mu gihe ari ukuri akamukebura boss, ariko boss nubwo kumutora amafaranga ibintu ntibiriko biragenda neza, business yarabaye nabi. Ahubwo ukwiye kugaruka, boss akacaguma ashira agati mu ginyo. Ukwiye kugaruka tukaraba ukuntu nimba ari guhindura ikibanza tugahindura ikibanza. Boss akaguma yisha amatwi nyene aguma demanda ya mafaranga. Buya rero hariho n'abakozi bamwe baca biruka ku bagenzi wa boss bazi bari bizeye hina, akavuga ati bagabo rondera boss mu mubarire mu muhanure, murabona ibintu kuntu bihabiramera, ibintu ntibimeze neza. Rondera umu boss mu mubwire ivyo bintu byo gumatora amafaranga, murabona yuko business yanze. Agaruke yisigarana ishop yiwe. Boss akaguma yica amatwi muri ubwo buryo, ko yanyira avuga ati je nagusigiye umutahe nta bindi, we je nukwimbura nzoguma ndagusaba amafaranga kandi uzoyama, kuko twaravyumvikanye. Birashoboka ugasanga na hariho n'abandi basoma mbike ya boss bakaguma batanga amakuru iyo nayatariyo. Boss rero ahanini ko abayifitiye yasira amafaranga ahagarara kurajya atariyo kugira gutema bibazo uri umukozi. Muriko murantahura? Agize ngo aragarusa agasanga ya shop yawe yarabaye nabi, ya shop yiwe yaraheze, umubariye yuko abimubwiye ewe arikuramo connection akakubariye yuko ivyo bintu atari vyo, urumva utegeza kumuha shop yiwe. Akaba keneye zanzira zo kukwimamo wa mushahara wawe kandi warakoze, kandi ari we yatunye muhomba. Umuntu akacawamo muri ubwo buzima, ivyo babikugize inshuro zitatu, inshuti yanje ntuzopfa uteye imbere. None wega mu boss inshuti yanje ufata umukozi uko uzi ko wamusize kuri tera akakubaye ati burya ga boss ibintu ntimeze neza, garuka urabe agabagarenga ku nshuti zawe zikakubwira nazo nyene yuko ibintu byabaye nabi. Ntihagire ikintu na kimwe ubikurako, ntihagire ikintu na kimwe ubikorako canke ubivugako. Wewe umvura umu boss kweli? Tuze turahanurana. Runo rubuga niyo mpamvu je nkunda BDI Info, niyo mpamvu nashizeho Burundian Information kugira tuze turahanahana amakuru ahanini y'ubuzima ashobora kutwubaka mubiri. Wewe mu boss ntubona ko uzobataye umukozi wa mu bibazo. Ivyo rero nivyo bibaza hanini abana b'u Burundi usanga umuntu yarazengerewe yifitiye stress atakigomba no gukora, wavuga ati je barangemye igihe kinini ebana bungiye kwishwa n'inzoga. Ikindi cya gatatu ngoma shireko, hari abakozi n'ababoss bicanga n'ubuzima. N'umuboss akaguma ajya yinywera umukozi ngo ari kuri tere. Umukozi yagira ngo mubwiye ati yego boss uri kuronona ngo numpa amategeko mu kazi kiwanje. Bya bibazo bikazogaruka kuri wa mukoresha, basanga nawe nyene yagize ubuzima bubi muri ibi na biriya, umva wase kumuhemba ashiyaza mwibarabara. Haraba n'abashaka gutamwibarabara akaguha ati mbere yabiyuja ko nubundi warampombesheze, nshobora kuguhemba kandi warampombesheze. Ekore ni ko ubuzima bw'ino buba bumeze. N'abandi bakozi rero baca baguma batora amafaranga mu maduka y'abandi bihereza za nkumi. Ewe
musore, inkumi zo muri Zambia zirakarishe. Nshuti yanje, inkumi zo muri Zambia zirakarishe. Inkumi zino nizo zitongoza yabana, yakubonye uri mushasha uri muvwayo yabana, no kugumusuka boss azogusohora kiroho. Ubwo nibwo buzima rero hanini babwibeyeho, ugasanga umuntu yaracanzwe n'ubuzima, cyangwa ugasanga rimwe na rimwe aramaze gufatwa na migration nk'inshuro nyinshi, migration yamufashe, usanga ubuzima nta kirenze. Nibyo bice bituma rero umuntu amara imyaka myinshi hino atasho twimariye, ugasanga tuguma twizungurukira, byaranse kuko ibyago ibibazo bimaze kugucanga cyane, haragera igihe utumutwe nuwo kwatewe dukora iki utacumva, kuko ntaba ari wewe mu mutwe ubusa nka ujya ku muntu adakwije neza. Ivyo vyose ni stress z'ubuzima. Nimba rero nshuti yanje wakwifuza kuza muri kino gihugu, ibi uve mu Burundi canke yuri ubize Zambia, nimba uri mu boss wasize umukozi wawe ngaha muri Zambia yarabaye nabi, akaba ariko araguha ati bwana garuka urabe business zawe, ntuzuvuge naraguhombesheje, garuka hakiri kare kuko muzobipfa, usanga urahombye ugiye mwibarabara n'umukozi kandi arahombye. Mugaba hani uzohagirira ishoki n'umukozi kuko yataye umwanya kugukorera, akorera umuntu atamutima afise. Nimba ari wowe umukozi ukazobuha urakora nabi mu kazi kabandi, ntuzi amafaranga yaronde, ntuzi cuya yabize, azoguta mwibarabara uhagirira ishoki ugira ibibazo. Ni message nari nkene kwarungikira. Reka nagushimire wewe wakurikiranye message yose guhera ku ntango gushika ku mpera. Nongera ndagushimira, ugira imigisha aho herereye hose, ubandanye ugira ibikorwa vyiza, ubandanye utera imbere mu muryango yawe, mu nshuti zawe no mu babanyi. Imana ibandanye ukurinda ibitayivako. Bye, see you for next video.